tukiri kuri ivyo nyene vyakuryoheye ibintu bibiri ukunda mu mibano y'abarundi. ibintu bibiri ndakunda ikintu kijanye no kwihangana. Abarundi Mu Gifaransa en fait bacita résilience. Ndakunda ingene abarundi bari très résilient. Urabona twaciye mu bibazo byinshi biteye ubwoba, muga abarundi bakabandanya babaho baraba imbere. Ni ikintu ciza cyane. Ikindi kintu burya nkunda abantu benshi bakunze kukivuga ni ukuntu abarundi bumvira abashefu. ivyo wanka navyo Ndanga ibintu bibiri mu bisanzwe si bibiri gusa, mu bisanzwe ni bitatu naha nyene. Hariho ikintu kijanye mu Gifaransa nkunda kucita le cannibalisme culturel. So kuvuga ko abarundi barya abantu, mugabo de façon générale abarundi barafise akantu kandi kari très nocif. Barafise akantu kajanye nuko batigera n'umunsi n'umwe biyumva ko gushigikira umuntu kubera ko aratera imbere. Urabona biraba nturabona ku marizo suje kuntu abantu bavanga mbega ngo no munsi ngo twangende. Sinzi ko banamubibona. Nk'umuntu akavuduka mu gatondo akabwira ati je nashaka mu tubwire umuntu tuza kwanka uno munsi. Professeur Désiré Manirakiza, umwigisha, umuhinga mu bijanye n'imibano, yaranize kandi ibijanye no gusesangura politiki ndetse n'ibijanye n'amategeko. Yavutse kwa 24 Rusama umwaka w'igihumbi kimwe amajana 978 ku mutumba wa Rutoke ni muri komine n'intara ya Gitega. Yarize mu Burundi, muri Cameroon, aranasimbira no ku mugabane wa Buraya, cane nk'Ubufaransa. Arazwi cane mu bijanye n'ibikorwa by'ubushakashatsi aha mu Burundi, ku mugabane wa Afrika, ndetse no ku rwego mpuzamakungu. Muriko murumva ivyo vyose muhava mwibaza ngo arashaje. Ihibambewe arongoye umugambi PAEJ ujeje gushigikira imigambi y'ugwaruka kuvuga ishingwa mu mwaka w'ibihumbi 2021. Professeur Désiré Manirakiza, wiyumva gute iyo wibutse ko wahatswe kuba umuboyi, ico ciyumviro kikakuza mu mutwe inyuma yo kunanirwa konkuru inshuro zitatu zose? Nibaza ko ku bantu bemera nka jewe naje ubwanje sanzwe nemera muri ico gihe ndashimira Imana kubera ko narahatswe kuvuga yuko atagaciro mpa akazi k'abafasha bo mu nzu, mugabo nibaza ko kubera ko nagize inguvu natanze inguvu nyinshi kugira nshobore gutora ico kibazo ca leta ariko kikaguma kinanira. Nibaza ko ari iyo ndavyibutse nshimira Imana gusa. Warize ibijanye n'imibano, mbega ibijanye n'imibano wavyinjiyemwo gute? Zari indoto wari ufise kuva mu bwana bwawe? Oya, nibaza ko ku bantu benshi mubabwiye muti wize ibintu vy'imibano ngira hariho abashobora kudatahura ivyo ari vyo canke ivyo nize. Jewe nize ikintu bita mu Gifaransa sociologie, niga na science politique. Mugabo aya madomene abiri ntayo nigeze niyumvira jewe ko nari kwiga, kubera ko ndibuka ko tuva ngaha mu Burundi sinavuye ngaha mu Burundi ngiye kwiga sociologie, kubera ko kugira uyige nuko yari kuba ihari kuri kaminuza, ntayari ihari kuri kaminuza kandi nta n'akamaro kayo nabona. Nagiye hanze mvuga nti ngo nzoshika hanze ce nsaba ukwiga ntuzenye medicine. Hariho amafakulite abiri bivanye n'ibihe twarimo, amafakulite abiri ya abantu bakunda, abajene benshi bakunda. Hari wanashaka yari atatu, hari medicine, hakaba economy, hakaba na droit. Jewe nataguye izo zitatu, mugabo navuye ngaha mu Burundi homologation zitarasohoka, donc sinomenya ivyo bari bagize. Hanyuma mshitse hanze ngenda nzi ko nca nsaba kwiga medicine. Gusa aho igihugu nagiyemwo nagitanguriye kuja kwiga muri Cameroon, nca nsanga effectivement biragoye, nta munyamahanga bikunda cane vyoroshe ko yiga medicine. Nari mfise rero data wacu yari umwigisha kuri kaminuza
Yaounde 1 muri Cameroon, aca ntwara ku muntu uzenye ku wundi mwigisha w'umuganda yigisha nyene kuri iyo kaminuza. Uwo data wacu yigisha muri biologie animale, donc muri faculté des sciences. Mugabo uyo muganda nawe yigisha muri faculté des sciences sociales. Amubajije amubwira ati genda kuzana no muhungu wanje umumfashirize gutora ishure ivyo yo kwiga. Aca amubwira ati je mbona uwo muhungu wawe ikintu yo kwiga gishobora gufasha yo kwiga sociologie. Nca nibuka ko twarayize iyo sociologie muri seconde, mugabo uwo munsi ndibuka ko ndiko ndataha ntamenye exactement ico kintu bita sociologie cyo gisigura. Nca ni retrouva yuko bukeye mu gatondo mba natonze mu ishuri. Inyuma yo kwiga ivyo vyigwa bijanye n'imibano, ukabironkamwo impapuro z'umutsindo zihanitse, professeur, ni igiki none catumye uvuga uti vyo kwigisha rero ubu ndabivuyemwo ndagiye kurongora PAER? Bo sinavuga ko nabivuyemo kubera ko n'ubu turiko turavugana ndigisha. Ndabandanya nigisha ku ma université atandukanye yo ngaha mu ntuzenye mu Burundi. Ndabandanya kandi ndirije amantuzenye ama thèse de doctorat canke ama thèse ya master. Muri recherche toujours ndacabandanya, ndagerageza ibishoboka byose kugira ngo nshobore kuronka umwanya ushobora gutuma ntibagira ico no kwita umwuga. Kubera ko jewe mu bisanzwe ndakunda kwigisha kandi ndakunda kugira ntuze ubushakashatsi, la recherche. Ivyo ko vyogenda kose rero nibishobora gukunda yuko ivyo bintu ndabiheba definitively. Hama muti none vyagenze gute kugira ngo uhebe intuze? D'abord hariho ikintu kijanye na appel, ihamagagwa ryuko uvuga uti jewe urabona navuye mu Burundi muri mu 2002. Nahagarutse gusubira kuhaba de façon définitive mu 2021, donc mpejeje imyaka 19. Naragiye mu bihugu bitandukanye, mugabo je nababwiye ko je ndi umusociologue. Abasociologue biga imibano nkuko mubivuga, mugabo birumva biragoye kusigura mu Kirundi. Biga imibano, biga ingene abantu babayeho, ingene abantu batera imbere, ingene biteza imbere, ingene batorera inyinshi ibibazo bitandukanye baba bagize, ingene barera abana, ingene ibintu vyinshi. Hanyuma je nkavuga nti nubwo ndiko ndigisha, nigishije hafi imyaka 10 kuri Université Catholique d'Afrique Centrale. Ni université novuga iri mu zambere mu ntuze muri Cameroon. Hanyuma ama conference hariya na hariya, mugana naguma mbona yuko je mfitiye ideni igihugu ciwanje. No kuvuga igihe nshitse muri Cameroon, uyo data wacu yambwiye ati umurundi avuye mu Burundi agashika hanze hanyuma akananigwa ivyo agiye gukora, ati abari gihemu kuri we, ku muryango wiwe no ku gihugu cose. Ofo ikintu gishobora kugutuma wumva ko ufise hari ikintu wamariye iyi si, so kuba wowe wateye imbere wowe ubwawe, no kuba washoboye guteza imbere abandi. Mu Gifaransa hari ikintu bavuga, nibaza ko mwamfasha kugitraduiza, bavuga ngo ce qui fait la grandeur de l'homme, ce n'est pas ce qu'il fait par principe, mais c'est ce qu'il fait un principe. No kuvuga ikigutuma ukura umuntu akomeye afise akamaro mu kibano, suko ukora ibintu utegekwa n'amategeko, nuko wewe wiha itegeko ryo gukora ibintu bitanasanzwe biri no mu mategeko. Jewe mva mu ntuzenye, mva iyo narindi nza ngaha mu Burundi, nari sanzwe n'umwigisha, nari nsanzwe n'umucoordinateur w'ama projet. Donc si kibazo cyuko ngo ibintu by'uburyo ngo ngutaha kandi ngo gutaha ngo kubera ko nabuze ikintu nkora canke ibiki, no sivyo. Mugabo je nari mfise akazi, ariko wari ufise kandi nari mfise nuze. Mugabo navuga nti uko bigenda kose il faut que habonetse opportunité yo gufasha igihugu, il faut que ndabikora. Murabona ko ku ma réseaux sociaux ahandi hose abantu bose baragira ama commentaire, bakagira ama critique, bakavuga ati ibi ntibigenda neza, biriya ntibigenda neza,
hari ibintu bigenda uku hari uku nuku 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 biroroshe ni nka kujya twese iyo tugiye kuraba umupira w'intamba twicaye hariya muri stade tubonye Kalebe bamuhaye rouge tuvuga tuti ntibikunda bigenda gute iyo je banihashire kanaka ubona ko ibintu byose vyoroshe hanyuma rero akenshi tukanka natwe kumva yuko hari ico twokora urumva kuko niya ibintu vyoroshe wowe aho uri ugumuvuga uti no vyateza kugenda uko vyateza kugenda gutyo uku nuku 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 kora ibishoboka rero nawe uze rero finalement ushobore gukora gufasha kugira ngo ibintu bigende neza naha rero je nafashe decision yo gutaha ngaheba ayo ma opportunité yose ndiko nababwira nari mfise nagira ndamenyeshe yuko imbere yuko nza ngaha nari umucoordonnateur en plus yuko umwigisha kuri kaminuza avec un grade académique assez respecté zenye professeur associé na coordonna un projet de recherche ihuriyemo amakaminuza 5 amakaminuza 3 y'aba Suisse kubera ko nagize post doctorat mu Suisse nari mfise amakaminuza 3 y'aba Suisse imwe muri Cameroon nimwe muri Senegal nari mfise billet d'avion ane yo kuza mu Burundi muri vacances ubintu n'ivyo muganda ndavuga nti reka ngende gufasha n'urugwaruka ku Burundi kubera ko iyo dette morale numva jewe mfise ku gihugu ciwanje ituma mvuga nti hako mbandanye nidoga ngo mu Burundi ngo ntibiriko bigenda neza reka basi ndabe ko muri ico kintu jewe nshobora kuba iyo parcelle ako kantu gatonyi nshobora kuba niko natwa ndabe ko nokora ibishoboka vyose kugira ngo gatwagwe neza jewe nzoba nagize contribution yiwanje nivyo none itandukaniro ryo kwigisha ibijanye n'imibano no gukorera mu kibano c'abarundi wasanze riri he bo itandukaniro rirahari kandi rinini ya cyane en fait kwigisha imibano ni nkuko no babwira nti ni hari birafise dimension théorique nininya kubera ko kuri théorie barakubwira bati nkundi ko ndigisha nkudu suppose la sociologie du développement ndagusigurira neza ukuntu amasosiyete ibihugu bitera imbere nkazana théorie nkakwereka amafaze 5 dutegeza gucako kugira ngo dutere imbere nkakwereka n'umwanya bitwara ko bitwara entre imyaka 15 na 25 ko kuva ku myaka muri iyo periode dushobora kuba twamaze gutera imbere nkagusigurira nkakwereka igituma nitwaba turi dufise ibibazo bijanye na development ngibi aho biva bisigura ko kugira ngo dushobore gutora imbere twica ibi bintu bituma tudatera imbere mugabo urumva ivyo c'est la théorie muri pratique rero ukora mu bijanye n'umubano uza gusanga hariho itandukaniro rinini cyane hagati y'ivyo kubera ko abantu nibo bashira mu ngiro en fait urabona hariho ubutunzi ibihugu bifise hariho ibihugu bitunze hariho ibikenye ibihugu bitunze kubera iki ibihugu bikenye kubera iki difference hari ni mu mutwe w'abantu kubera ko abantu nibo novuga ko ari ama moteur de développement donc abo bantu batabitahura biraza kugorana urumva iyo rero uvuye mu byo kuvyigisha ukaja muri pratique usanga hariho ikintu gikomeye cyane kinini cyane ni nko bakubwira ati aba jeune dukeneye umutahe ejo ubajije nko aba jeune bose donc vaje nk'undi ko ndagira recherche kuri les causes du sous-développement z'igihugu kanaka nkagenda kwaza aba jeune a 99% baza kuvuga yuko babuze umutahe okay nshiye nyuma nkaca nzana wa mutahe nkaca nabwira nti ingoro y'umutore y'amafaranga mugende kuri umutahe bya bintu ntibiza kuboneka naha rero haza kubera ya difference entre kwigisha imibano no gukora muri imibano ni ikintu kigoye cyane kandi mugabo cyumvikana kuva mu kwigisha utwara paeje mbega byaroroshe buryo uvuga uti ubu ndabona yuko mpinduye ibikorwa kandi nahora nigisha ubu ndahinduye ibikorwa ngiye kutwara urwego rwitwa paeje umugambi ujejwe gukurikirana imigambi y'urwaruka ni ikintu kigoye cyane
ni ikintu kigoye cyane kubera ko izo monde zibiri ziratandukanye. Le monde académique, umuprofesseur aba ari umuntu badakritika, badakomanta amadecision yiwe. Jewe ndi hajya mu ishure mba ndi sanse kuba umuntu azi byinshi gusumba abandi aho muri iryo shure, kandi kubera ko tuba turi muri iyo relation n'abo banyeshure, hariho respect no kubaha umwigisha baba bafise kandi ubamwo, kubera ko usemboliza le sommet iyo bashaka kuja, uba usemboliza uri nk'icitegererezo kuyo bashaka kuja. Mugabo ugiye gukora muruze muri payeje, ugiye gukora muri service public, bica bitandukana. No kuvuga umuntu atigeze ashira ikirenge ku ishure, atazi n'ingene basoma, kubera yumvise interview wowe utanze kuri radio itajanye n'ivyo ashaka kumva, arakwihagira akagutuka umunsi wose, kandi ugaca ugira obligation yo guhora. Nibaza ko le principal challenge jewe nagize niyo ukumva ko abajene b'abarundi badafise niveau académique wowe ubufise, mugabo baguhangara bakakwifatira mu gahanga k'ivyo uriko uravuga atavyuzi atanivyo ahubwo atari navyo, donc ibintu mwe n'ivyo. Mugabo ukaba utegerezwa kuba kugira le sang froid, ukaba calme, ukabandanya akazi. Bisaba inguvu nyinshi cyane, kubera ko muri monde académique hari ivyo twita les franchises académiques. Mu bisanzwe umwigisha ariko arigisha arafise possibilité yo kuvuga ivyo ashaka vyose, tanke abivuze muri cadre yo kwigisha, c'est bon. Ntashobora gufatwa waje gufungwa kubera yavuze ibi, kubera yagize ibiki, ari dans le cadre y'amakuru ariko aratanga, ico bita les franchises académiques. Hanyuma hari ico bita l'autorité scientifique, en fonction y'ivyo umaze gupublia, y'ivyo umaze gukora na posture officielle muri monde académique, hariho respect ijanye na rang yiwe wowe ufise, ko ufise grade académique. Urumva wavuye kuri assistant uja kuri chargé de cours, uja kuri chargé de cours avec thèse, hanyuma uja kuri chargé de cours uja kuri professeur associé cyangwa maître de conférence, uja kuri professeur ordinaire. Ivyo byose biraza gutuma muri iyo environnement uronka un respect abandi bantu bataba bafise. Gacuja muri monde yanuze y'ibi vya development turimwo, aho ugenda mu ma communauté usigurira abantu bakanaka bigenda ukuntu akenshi mbese umujene w'inyentambwe ntabyazi kandi nta n'ivyo akeneye kumenya. Wowe abona kuri umuntu uje kumubwira ngo ibintu vya development, akumva kumengo ivyo bintu uri kuravuga ntibifise sens, kubera ko en fait ingorane hari nko ku bantu bize sociologie canke reka navuge mu gifaransa abantu bize sociologie, ingorane bagira nuko societe bo bagerageza gusigura, abandi bayibayemwo, abandi bayibamwe. Rero ivyo aza kuvuga mu sociologue biraderanja abantu, kubera ko aza kubabwira ibintu bitandukanye n'ivyo bari basanzwe bumva, kandi nabo bazi yuko bafise une compétence sociale ibatuma bamenya ibi na biriya. Abantu rero buriko rabagora ntimushobora kumvikana ko umujene agufata mu gahanga akakwihagira akakubwira akagutuka toute une journée, umwe babiri batatu bane bakakubwira ukuntu wowe wamaze amafaranga y'u Burundi, bakubwira ati mange et tais-toi, ukibuka les sacrifices uba wagize kugira ngo ushobore kuja muri izo domaine. Mbisaba Saint Esprit ko akuzako umutima mwerana ko akujako kugira ugarde le sang froid. None professeur, kubera iki bagukritika cyane, kubera iki wumva hariho nk'abo bajene bashobora gusanga bariko baragukritika kubera ikibazo? Urumva c'est tout à fait normal, kubera ko la critique wanashaka ni ikintu ciza, nico kimwe na conflit. Le conflit canke amatati ni ikintu ciza kuri societe, kuko wowe udafise conflit, udafise critique kuri wowe nyine ubwawe, nawe ubwawe ntukura. Kugira utangure kwimwesha uko wimwesha, nuko ayo mumandone agacube wari ufise wumvise ugira critique kuri wowe nyene, hanyuma uragaheba uca wimwesha uko wimwesha. Kugira ngo wambare uko wambaye, nuko ayo mumandone habaye conflit
muri wowe nyine ubwawe, hanyuma uca ufata umwanzuro wo kwambara uko wambaye. Donc conflit ni ikintu kimeze neza ciza. Dusubiye rero kuje ku kazi kiwanje, kubera iki abajene bashobora kugira amakritike n'amarizo ni menshi. Rezo ya mbere ishobora kuba yuko umujene atashoboye gushikirwa na intervention jewe nakoze. Urumva ubu nkordona nuzenye le payeje iri censé gufinansa ama projet y'abajene, mugabo abajene ni 82% de la population burundaise. Bisigura ko ndiko mvuga abadakwiza imyaka 40 ni 82% de la population. Hagati abafise hagati imyaka 15 na 40 baba ibice 50%. No kuvuga turiko tuvuga en terme ya 6 à 7 millions z'abarundi payeje iri censé kwappuya. En fonction y'ubushobozi dufise, birashobora kudashika yuko bose bashikirwa. Ico ni cyambere. Ica kabiri, urumva wa wundi atashikiriwe, ikana avuga ati abashikiriwe no kubera bari muri kamwana wa mama. Kubera bati turazi mu Burundi nta muntu numwe ashobora kuronka ikina kiriya atafashwe ukuboko. Ndeka nabanga akarorero. Mu mwaka muri 2022 twaratanguje ijya nuze yo gutanga amastage. Hadepoje twari dufise ibibanza ibihumbi 2. Hacha depoza abantu 27. Urumva ukuye mu bantu 27 ba depoje ugacukuramo ibihumbi 2. Nta nakimwe wakoze. Pourtant wakoze bishobora byose. Mugabo baza kubona ko atakintu nakimwe wakoze, kubera ko babandi ibihumbi 25 batashikirwa. Bakomeye induru rimwe. Bamwe ibihumbi 2 bashikirwa baca babanwaye, nta kintu nakimwe gisubira kuboneka. Ica gatatu nuko abarundi burya mu bisanzwe bakorera kenshi kuri radio munwa. Radio munwa nayo abenshi muri abo bajene baba ariko barakritika, sinuko baranatanze n'ama projet. Oya, aravyumva mu kabare canke handi hantu ariko barabivuga bati hariya nta kiriyo, urumva agaca bifatirako ati effectivement kenshi murabona mporangena nkababaza nti we ko mbona ukuvuga gutya uba wara deposit dossier. Ngo ya chef ngo ntayo na deposit, none uta deposit dossier bigenda gute? Nkubu rafa passer mu jeune yaje arakritika ndamubaza nti vyagenze gute? Aca avuga ati jewe ikintu tuba ndiko ndakritika. Abapolisi bantwaye amadoki ati jewe baranyivye amadocument. Ati ngiye mu gipolisi bambwira ngo ndege muri payeje. Ati na deposit dossier yanje muri payeje depuis longtemps, n'ubu amadocument yanje ntabarama. Ndagenda ndamubaza nti vyagenze gute ivyo bintu? Ambwira ati je na deposit en fait bamubwiye muri PCR. Wowe acaja muri payeje. Kubera ko iyo incomprehension ituma aza ku réseaux sociaux, kurumva réseaux sociaux ziraha pouvoir abantu benshi. Kubera abari imbere ya telefone yiwe, abari kumwe n'abandi bantu biroroshe gukritika. Aca bigaca bigenda uko. Ikindi ca gatatu ca kane gituma bashobora gukritika ni ico niyita le traumatisme historique. Uhere kuva muri kahise uraza kubona yuko abagestionnaire kenshi bajera ibintu sinzi ukuntu barakomeye. Oya barakumira bakoresha kamwana wa mama. Hari abantu benshi rero badaparve na kwiyumvira yuko ashobora kuboneka umuntu ashobora kuvuga ati jewe ibintu byo gukumira ntavyo nzokwigira nkora. Kugira ngo ubibasigurire ivyo bintu bose bavyumve, bamwe ntibavyumva. Kubera ko mama wowe uri kurababisigurira peut-être yuko ejo haheze bakumiriwe quelque part. Ivyo bintu vyose biteranye bica bituma ukugira kose uko ukora kose ntubura amajambo. Hanyuma c'est tout à fait normal. Abantu baravuga ntibishobora gukunda na Yezu ari Yezu baramukrititse. Yego. Hari n'abagira bati haronka wo muganga uri ku butegetsi. Aha habona ndagira ndabivuga. Ico nanda kibagiye yindi ntuzeye. Iyindi dimension, iyindi idée effectivement ni idée politique. Abavuga bati ibintu byose bisikiwe na leta ni ibintu by'umugambwe uri ku butegetsi. Kandi c'est vrai. Urumva c'est tout à fait normal. Kubera ko au terme ya constitution ya 2018 umugambi watsinze amatora niyo ushira mu ngiro politique yayo, umugambi yawo. Mugabo jewe ndazi yuko
politique ifise sens zibiri. Hariho ifise isiguro zibiri. Isiguro ya mbere nujya mu kino tubona aho abanyepolitike bahangana kugira ngo bashobore gutsindira ibintu zenye ibibanza. Mugabo sens ya kabiri, isiguro ya kabiri, politique ni migambi. Ni waba ushobora kugenda no munsi uvuye ngaha ukaronka ibarabara ucamwo ni politique. Ni waba ushobora kugenda kurondera paracetamol kwibsto ukayitora ni politique. Ni waba ushobora kurungika umwana wawe kwishure ahejeje kwiga akaronka diplome ni politique. Bisigura rero yuko twebwe uvuze ngo ibintu byose mu mugambwe nkuko umengo kugira ngo uronke accès ku ma service ya payeje ifo yuko werekana carte y'umugambwe. Kandi atari ivyo kuko uvuye ngaha kugira ushobore gusha muri iryo barabara uve ngaho usheke kuri centre Gitega nta carte y'umugambwe uza kwerekana ntayihari kuko ni bien public. Le payeje ni espace public. Mugabo kugira ngo abajene basigura ivyo bintu vyose birafata umwanya kandi uko bisigura kose ari utaza kubitahura. Muravuze yuko mwahuye n'intambamyi zitandukanye mu gitanguro. Ubu izo mu gifise n'izihe muri ayo mabanga kuko kuva mu 2021 muravuga muti hari ingorane tubona twagize kugira ngo dushore tuva mu kwigisha tuja kurongora payeje. Uno munsi zo mukibona n'izihe? Bo ingorane hariho nk'iyambere novuga iyo ni challenge vraiment novuga ikomeye. Harashariho ico kintu cyo gusigurira abajene b'abarundi n'abandi yuko ari vya bose ari vya bose yuko ufise umugambi wese awuzana muri payeje kandi yuko uwuzanye birasigura yuko uwo mugambi ucutogwa directement ko bishobora gushika uwo mugambi ntutogwa mugabo utotogwa atakibazo. L'essentiel eta yuko tuguma dukorera hamwe. Bo kubisigaye nibaza ko atama challenge menshi novuga ibijanye na payeje urumva ni vya payeje pour le moment ari jewe ku bwanje nukurura ntakironka uwo mwanya wo kwigisha. Hariho rero n'ibindi bijanye nuko kenshi abantu badatahura ivyo rimwo byo comment est-ce que hanyuma approche gukoresha kubera iki mukora gutya alors que mwateza gukora uko kubera ko abantu bafise. Reka ndabaha akarorero. Urabona muri logique de management muri management y'amantuze y'ama institution mu bisanzwe hari ama modèle menshi mugabo ama modèle menshi barapavena kuyizora muri modèle zibiri. Hariho management de type vertical donc yo hejuru gushika hasi na management de type horizontal. Le management de type vertical ni umuchef abari hariya hejuru akenshi ntibamubona abari hariya hejuru agafata itegeko hariya hanyuma itegeko rikaza gushika hasi. Aha uza gusanga umushefu ashitse abantu bose bace bakinjura kwanza bakabanza kugenda mu biro bose bakiruka akinjira mu ntuze. Hakaba ari niyo management horizontal ivuga iti wowe uri umushefu nivyo mugabo ujya uri umushefu hagati y'abandi bashefu uri umubaho hagati y'abandi bubaho kuko abantu bakorera ngaha bose umwe wese yaje gukorera ngaha kubera afite icyo ashoboye. Wewe ubwawe wewe nkungaje nka coordinateur ubwanje jewe nta na un centième y'ibikorwa dukora ngaha je no kwikorana. Hariho rero umuntu yo kwita intelligence collective. Abantu benshi abashefu benshi usanga kibananira. Twebwe rero je ngaha muri payeje nafashe ingingo yo gukoresha iyo management horizontal. Aho mvuga ni jewe ndi umushefu hagati y'abandi bashefu kuko jewe sinzi gutera urushinge ingurube. Bisigura ko umuveterineri dufise ngaha ni umushefu muri domaine yiwe. Sinzi kubundikiriza canke amadomene atandukanye. Iyo rero abandi batatahura ivyo bintu baguma babona swati yuko uri trop naïf, we ntubona ama enjeu hariya bari, we ntubona ibiriko birabera impande yawe kubera ko abantu badatahura yuko ushobora gucagura iyindi systeme ya management itandukanye n'ivyo abandi bari basanzwe bamenya. Professeur, ikintu kimwe uvuga uti jewe ndamaze kurangura nishimira niki?
jewe ikintu cagize ndazi ko abantu benshi batagikunda kubona narashoboye andiko ndavuga muri aka kazi ka payeje tuko ndakora ibindi ndashobora kubivuga nico gituma mbwiye ikintu kimwe kubona twarashoboye gushiraho une coopérative y'abapoire kuri Université y'u Burundi je ico kintu naracishimiye cyane umunsi wa mbere ngenda kuri kaminuza y'u Burundi ngishikaga mu Burundi kubwira abajene yuko hoba twoja muri logique yuko ya entrepreneuria umujene we yarambwiye ati wewe ukora muri payeje ntego ati payeje no wayishinze oyaye none ko we yakunaniye gushinga twebwe ubona utubwira ngo dushinge izacu gute ko we ubwa vyarakunaniye genre so akwanka akuraga ivyamunaniye bati kubera iki ahubwo bati muri 2005 umva je nico gisina nino ngaha mugabo urumva ngiyemwo arabishizemo ati muri 2005 mwatubwiye ngo tubatore muzoduha akazi ati 2021 kubera bitunenda bananiye kuduha akazi mutubwiye ngo tugende kwikorera ivyacu ati reka tubereke ahubwo fate amafaranga y'ama miliyari muri ko muravuga mushaka guha abajene muyakoreshe mwebwe muve muri ubwo buzi murimwo abari bwo twe tuza gukora urumva en fait ntibigeze bantu n'umwanya wo kumvira ukunyumviriza nibaza ko urumva n'umwigisha natashe niyo shock yabaye shock nininya kubera ko de façon générale uri umwigisha uri kurabwira abanyeshure bari sanse gukumvira muri uwo munsi hari muri conference baravuze ati ahubwo raba neza utuve n'imbere cyane navuga nti ifoko ibi bintu bihagarara kubera ko abanyeshuri kuri Université y'u Burundi n'abandi no kuyandi makaminuza hariho ushobora gusanga kubera bakiri muri ako gakuku batabona les réalités iyo ziriko ziraja kuko ibiharuro je nari mfise vyarerekana neza yuko nubwo u Burundi bwari gufata ingingo yo kwirukana abantu bose bakora kugira u Burundi burukwita abandi bantu hariho ibice bibiri kuri bitatu batari kuronka akazi donc uwo muje nambwira ngo ahubwo ni mudoho ubwo buzi mukora iyo done ntayafise je nsubira inyuma mvuga nti kabisa ifo yuko niho niyumvira umugambi twokoresha kugira ngo duce tugira dukora kugira abajene nabo tuintegre bumve ko amafaranga ararondegwa kandi uko bigenda kose naho ugenda gukora muri leta canke hehe uri kurondera amafaranga niho twaje tubagenda kwagirisha une formation en nettoyage professionnel baje kugira la formation barabanje kuvyanka mugabo munyambara vyemera baca baronka marché muri BRB bahembwa 10 millions par mois ubu turiko turavugana nibaza kuba vyishimiye ko baramaze kugura ama parcelle ashika kuri 3 ibujumbura tukiri kuri ivyo nyene byakuryoheye ibintu bibiri ukunda mu mibano y'abarundi ibintu bibiri ndakunda ikintu kijanye no kwihangana mu gifaransa en fait bacita résilience ndakunda ingene abarundi bari très résilient urabona twaciye mu bibazo vyinshi biteye ubwoba muga abarundi bakabandanya babaho baraba imbere ni ikintu ciza cyane ikindi kintu burya nkunda abantu benshi bakunze kukivuga nukuntu abarundi bumvira abashefu hajya uretse peut-être abantu bake cyane ubundi bwo umukuru avuze ati ngiki biza gukorwa abantu barabikora nagira ndabaha akarorero igihe tutangura urabona bavuze bati abajene nimuje ku kivi mutangure gukora mwebwe nyene mukore kugira ngo musebe kwiteza imbere abajene benshi bari mobilize si bien que ubu bwa buryo tuza kwiro tuva bwabaye buke ubu abajene babwiye uti burya ubu mutangura gukina umupira w'amaguru ngaya amantu zenye amarutombe aza abantu benshi baraza kurungika abana babo kugenda kubikora bo iki cya gatatu nubwo mwani mwambajije bibiri ni ukuntu la solidarité iri hagati y'abarundi siniko ndavuga abarundi bari Bujumbura canke bwo nkayi Gitega naye ndiko ndavuga lu Burundi wo muntu zenye
wo ku gatumba ingene bari généralement solidaire, ibintu turaza kubibona iyo habaye ibintu vy'imanza, iyo habaye ibibazo bikomeye uwundi yagize, ukabona ingene abandi bafashanya. Kanatsinda ni Bujumbura, amamanza menshi akorwa n'abantu. Iyi hospitalite jewe ni ikintu mbona kimeze neza. Ivyo wanka navyo ndanga ibintu bibiri, mu bisanzwe si bibiri gusa, mu bisanzwe ni bitatu naha nyene. Hariho ikintu kijanye mu Gifaransa nkunda kucita le cannibalisme culturel. So kuvuga ko abarundi barya abantu, mugabo de façon générale abarundi barafise akantu kandi kari très nocif. Barafise akantu kajanye nuko batigera n'umunsi n'umwe biyumva ko boshigikira umuntu kubera ko aratera imbere. Iyo nuze ico kintu turakibuze kandi kiri mu bintu bituma Uburundi tuguma aho turi. Ntibigera barota bumva yuko nk'ubu we ari uza ku kazi iminsi yose, ukaza kuva mu gatondo hajya ukora ugashika saa 12 ukahava minuit, uzobigire indwi canke zibiri. Abantu uzokumva bariko barakubwira ko swat ufise amadiri uza gukorera muri ivyo biro mw'ijoro, swat ushaka kwiyerekana imbere y'umushefu wawe kugira ngo uduzwe amantuzenye. Niyo aba ari umukobwa bazoshobora kuvuga yuko aba arindiriyeho abahabara biwe mw'ijoro. Nta muntu n'umwe azopfa yarabonye yuko uri gukora ikintu kimeze neza. Niwaba ugatera imbere cyane kubera ko wakoze vya bindi kwa kundi wari kurakora cyane, abantu ntibazobibona. Wa muririmbyi w'umurundi bavuga ngo iyo uteye imbere bavuga ko wabihawe n'amashetani, baca bavuga ko wabihawe n'amashetani. Iyo rero uri kuravansa utera imbere canke ukora ibintu abantu bashima abandi ntibabishime, angane parti abarundi baba binyegeje munsi y'imeza canke binyegeje mu ntuzenye mu rufunzo bafize n'ubuhiri, barindiriye ko kometa infopa akantu kamwe gusa kugira bace bakwasoma bagukubite ucugirako, kuko ivyo birabaha amahoro mu mutima. Urabona birabaha, nturabona ku marezo sosio kuntu bavuga mbega ngo no munsi ngo twangende. Sinzi ko bana mubibona. Nk'umuntu akavuduka mu gatondo akabwira ati je nashaka mu tubwire umuntu tuza kwanka uno munsi. Ico kintu kijanye na cannibalisme culturel ni kintu giteye ubwoba, kandi ico kintu gishobora gutuma, kuko iyo wewe udashaka kubona wateye imbere, no kuvuga ko udashobora kumwigirako. Uvuga uti reka ndakwigire ko wowe kubera ukuntu ukora nanje nkore nk'uko urashobora gutera imbere. Ivyo ntushobora kubikora kubera ko ubwo muri ahantu uvuga uti. Ikintu cya kabiri kijanye n'ico nyene nico nita mu Gifaransa le nivellement par le bas. Gutya kuvuga ko twese tuguma tungana. Urabe muri histoire y'u Burundi, chaque fois habaye ko umuntu w'umurundi yaba mu leader avuga ati nshaka kuja hejuru y'abandi kugira mfashe abandi ngene ndabaduze, ikintu abarundi bonyene bwabo bakoze baramwirimiye. Abarundi baranka, nico gituma bakubwira ngo Uburundi ushaka kubamwo ubumukungu. Urumva? nko mushinga nta. Ushaka kubamwo ubumukungu, wowe urihorera, nta muntu n'umwe azi gukora ibi cyangwa kugira gute, no. Muri societe abantu badasumbasumba, atabusumbasumbane bubaho, ntabashobora kuromoroka abandi, ntibishobora gukunda, kuko urashobora gutera imbere ugateza imbere umuryango abajene bose, mwa kubera ko bashaka yuko mwese muteza kuba muri ngaha. Iyo nivellement par le bas uraza kuyibona mu bintu bitandukanye, haba mu buzima busanzwe canke no muri profession. Nivyo bineko ndakubwira nti mu bakorege hagiye mu bakorege, muri bajya bakorege muri kumwe, wowe ubaye le plus intelligent ukaba uri ushaka kuguma we intervenir misi yose, uzobona ama groupe yikreya impande yawe nizenye afise intention afise ari yuko ureka kwiyerekana davantage, uko ushaka baza kugira ushaka kwerekana iki, ko wari uzubwenge gusumba abandi. Baterega we aho uri hari abandi, we urakumbura ugende gahoro aho wowe uri hari abandi, kandi ukumva nyene ko abantu bariko barabivuga alors que normalement ko ari kuraduga vyari kuba vyiza
iyo abandi bagufatira ko akarorero kugira ngo baze kugerageza gukora ibisa n'ivyo canke bakuja imbere. Mugabo ngaho hoho ikintu kiza guca gikorerwako ni ukugerageza ibishoboka byose kugira ngo bakuzimye, kuko utera ikibazo, utera ihungabana. Ibi bintu bibiri ndavyanka cane, plus bien évidemment ya extremisme. None uvuze ngo mu Burundi ushaka kuhaba nk'umukungu, uri umukungu? Oya je sindi umukungu, nico gituma ndiko ndakubwira ko mfise ikibazo, nico gituma ubona ndabivuga. Desire Manirakiza umaze igihe kitari gito uriko urakorana n'ugwaruka, aha ndazi wo guha akanya wofata ukandika ibitabo bitari bike kugwaruka, mugabo nk'igitabo ca mbere wo kwandika kugwaruka rw'Uburundi coba gifise ijambo ry'umutwe ryitwa gute? Je mbona ijambo rimwe ry'umutwe, nobona la jeunesse burundaise face au défi du développement. Urumva? Hanyuma urumva iyo ni ico muno kwita grand titre. Urwaruka rw'Uburundi ruhanganye n'ibibazo vy'iterambere. Ca tuja rero mu ntuze muri sous titre ariyo yendika ibintu nyamukuru biza kuvugwamwo. Ahantu ca nshiramwo ikintu kijanye na mentalite, kubera ko jewe mane nyamari ikintu ca mbere kiriho kikwereka yuko en fait voilà tudahindutse aho tuja. Urumva umujene uramuha miliyoni 20 akararaguze iPhone 17 kandi akabona ko ari bisanzwe, kandi ejo akabandanya ko mindura ati rega ibara riraguye nka mu Burundi turahonye. Mugabo une large partie bumva umengo ntibibaraba ko iyo changement de mentalité iteza kubaho. Ntiyoba ari ico gitabo cyo gitegerezwa kuba kiri accompagné nico umuntu yokwita les histoires à succès z'aba jeune batanguye kandi bari bantaho nikora, mugabo ubu bashize ku rwego babeshaho imiryango yabo. Wavukiye mu Rutoke, Igitega mu gihugu c'u Burundi. Yego. Iyo utavukira mu Burundi ahandi ubona wari kuvukira hariko bari hehe? No hamenya gute? Ntaho nari kumenya kwera. Iyo navukira mu Burundi canke navukira Igitega. Iyo utavukira mu Burundi nta handi hantu ubona ukavuga uti iyo ntavukira mu Burundi. Oya kwera. Kubera ko abarundi bari bazi ubwenge. Abarundi bavuga ngo nta sida hamba. Urumva? Iyo navukira mu Burundi aho nari kuvukira hose nateza kumenya yuko ubuzima bwuzuye amadefi, ibibazo. Iyo si yindi nayo nyene ihamba ubona yari ko naho handi ahariho hose, haba muri Congo, haba muri Tanzania, haba mu Rwanda, haba muri Suisse, haba hehe, naho hose hari ibibazo. Donc jewe nateza kuvukira mu Burundi. Yatabi Igitega naho. Yatabi Igitega nari kuvukira mu Kayanza. Kubera hakanye. Muri kahise harigeze kuba hari abategetsi umukuru w'igihugu canke umushikiranganje wa mbere bari mu myaka ya za 20 canke 30, uno munsi wibaza ko vyoshoboka? Bitoshoboka naho ubona vyankiye? Aya ntivyoshoboka kweri ko abo umushikiranganje wa mbere afite imyaka 20. 20 renga gato canke 30. Oya ntibikunda, nivyo nakunda. Hanyuma nibaza ko ama processus ya maturité sociale yo gukura socialement agenda ahinduka. Kiriya gihe ifo comprendre yuko uravye imyaka bagwa gasore bari bafise bangena dumwe bari bafise ba Mirerekano, ba Martin, abo bantu bose ubona bari bafise igihagararo usanga bari bakira abajene. Kiriya gihe twari muri société à responsabilité forte et à engagement fort. Urumva? Iyo hariho ama conditions sociales. Afite urumva birangora kubisigura vyose munuze mu Kirundi. Mugabo hari ama conditions, hariho uburyo babayeho, ibi ukubayeho, uko ubayeho, ukumeze, uko wiyumvira ni conséquence ya environnement ubayemwo, y'igihugu bamwo, yaho uvuka, y'ibibazo uhura navyo
ku munsi si ukubera ko uri incabwenge cyane cyangwa uri iki nuko aho hantu ubaye hagufasha kugira ngo ushobore kudevelopa izo competence wufise uravyumva ni ukuvuga vyogorana yuko umwana yavukiye ikiriri agakurirayo akagira gute atamenya ingene bakoresha telefone si ukuvuga ko yavutse azi kuyikoresha nuko hajya yarahari kuva akiri umwana telefone cyari ikintu cyoroshe gukoresha uramaze guha lift umuntu ukamubwira ikintu wambare ceinture de sécurité bikamunanira ingene yambara none ubibaza ko ari kubera adafise ubwenge nuko atari bwabona ingene bayambara rero kijya gihe ajya amasosiyete ya kijya gihe kandi singa mu Burundi gusa uraza kuraba no muri Afrika nzima uza kuraba n'abajya barumumba usanga batari abantu bari bashaje cyane yari amasosiyete aho l'engagement politique iri valorize kandi abantu bayiyumvamwo uno munsi twinjiye muco no kwita la société du ludique société y'imikino muri yo environnement ko hemerejamwo umuntu agenda kuba premier ministre a 24 bishobora gukunda mugabo nagenda nakubwire sabo ba jeune bo gushwanira ni environnement social tubayemwo niyo idapermeta yuko habaho ivumbura ry'umwana afite imyaka 20 waje kuba umuresponsable quelque part kubera ko iyo responsabilité kugira uyimubenemwo bimusaba une maturité ada société y'ubu itamufasha kuronka kuvuga ko politiki iri kirabarambira politike iri kwirabarambira nta niyo bigeze banumva ko bakunda no munsi wo gushinga nk'amabanga canke urugamba rwo kurwanya ibiturire mu gihugu c'u Burundi ngingo ya mbere ubona wacu ufataniye ico kibazo kiragoye ni nkora mutima kubera ko urumva igituma ico kibazo kigoye igiturire nuko caparesa mu mantu zenye menshi mu situation menshi hariho igiturire kiri visible hariho igiturire kitari visible hariho igiturire kiri torere cemewe n'igiturire kitemewe mugabo uko bigenda kose ikintu ca mbere gituma ntuzenye corruption igabanuka c'est la transparence uno munsi mu Burundi imyaka abahungu barongorerako canke abakobwa barongorerwako 18 na 21 mbega ku bwanyu umuhungu yorongora afite imyaka ingahe umukobwa w'umurundi kazi akarongorwa afite imyaka ingahe jewe personnellement nabona ko umukobwa ari ashobora kugira mariage tubishira ku autour ya 24 25 24 na 25 hanyuma ku muhungu 26 non 27 28 ça peut aller on suppose yuko muri ico gihe abo bose baba bariko baraheza presque amashuri mugabo nabajya batagiye ku ishuri ubwo nagira ndababwire yuko l'indice de fécondité murazi ko le mariage précoce iri mu mafacteur manini cyane atuma haba igwirirana ry'abantu ngaha mu Burundi ubu turi autour de 500 habitants au kilomètre carré ni benshi cyane kubera iki kubera ko l'âge au premier mariage ikiri très bas urabona ko la scolarisation yaragerageje uko ishobora kugira irotarde ilimite uko muri imagina bajya bahungu bose nabajya bakobwa bose mubona bari ku makaminuza iyo baba bari hariya mu Kirundi bose baba bararongoye ucumbwira abo bantu abana baba bafise donc jewe no ishira kuri 24 25 27 28 ans ku bahungu kubera ko nobanzi yuko nshoboye kwavansa kuko mu Burundi le principal lieu bavyarira ni muri mariage no kuvuga iyo ugize mariage ubonye abantu ijana bagize mariage au 1er septembre de l'autre année 90% d'entre eux bazaba bafise abana hama l'indice de fécondité nga mu Burundi
ni autour de 4 à 5 enfants par femme. Ni benshi. Kandi umva iyo ni moyenne. Ubundi bwo hari abashika kuri 8, 7, 9. Kubera iki? Yagize mariage ifise imyaka 17. None yogira mariage ifise imyaka 17. Kugira yatenyera menopause. Umva aba biba bigenze gute? Donc jewe personnellement noshira iyo myaka ngaho. Dusa n'abariko bararangiza. Professeur Désiré Manirakiza, wabuze umuvyeyi ukiri muto ufise imyaka 8, umuvyeyi akuvyara mama wawe. Uno munsi impanuro wahaye umwana wawe canke ushobora kuzomuha ejo canke hirya y'ejo utifuza ko azokwigera yibagira niyi? Ni en réalité wowe ubwawe uri cirore ca kazoza kawe, kuko ibindi vyose bibona vyose birashaka kuguhera. Ukavyuka mu gatondo ugasanga abo bantu bose barabagenzi bawe, barabavyeyi bawe, ugasanga nta numwe kihari. La seule personne agufitiye ideni naho nyene utarakwiza imyaka 18 ni papa wawe na mama wawe. Abo bantu batakihari nta mundi muntu numwe agufitiye ideni. Conseil jewe ya mbere mpabana nuko ditwa yuko ngaha kuri nosi nta muntu numwe ahari agufitiye ideni. Abantu bose bafise ibibazo vyabo nawe ufise ivyabo. Utabaye capable kugera ivyawe, tu disparais, le monde continue. Professeur Désiré Manirakiza, mwakoze kutwakira muri yaga. Mwakoze cyane namwe kumpa akaryo kuba kuko tuyaga. Nibaza yuko n'ubutaha hagize icumu mwamushaka yuko dushaka kuvugana, jewe nta kibazo kaze muzo mwisanze. Akajambo kanyuma kamwe wumva wovuga ataho kubajije ikibazo ko bakana. Uko bigenda kose akayabo rusha kirabura gatukura gasa n'urwatsi rutoto canke kera nta kamaro bimaze. Akamaro kako nuko gashobora kwirukana imbeba. Twumve rero yuko la différence iri hagati y'abantu ntakimaze. Ico igikuru nico abo bantu bamariye abandi.